Zero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese dukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, bari no ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye muri South Africa, Zambia, abari ijya nino mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari muri Kenya na Uganda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura tujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara, umutekano wahungabanye abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke, ubwoba ni bwose baraye ntibuca bivanye n'urwamo rw'amasase, inkoho ziremereye cane zaraye zumvikana mu ishamba rya Kibira, ishamba riri muri ivyo bice vyo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu Burundi. Ico Kibira rero kikaba gitandukanya u Rwanda n'u Burundi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Haraye humvikanayo urusaku rw'inkoho, inyuma y'urwo rusaku rw'inkoho rwaciye rwumvikana ngaho muri ico kibira. Amakuru aravuga ko hari imiduga y'igisirikari yazindutse yerekezayo itwaye abasoda b'igihugu c'u Burundi. Abenegihugu rero baturiye imicungararo y'ico kibira ngaho mu buraruko bw'igihugu, bakaba bavuga ko aho bari abagwanyi b'inyeshamba boba baraye bashitse mu gihugu c'u Burundi. Abo bagwanyi bakaba bariko baragwana n'ingabo z'igihugu. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nawe avuga ko agiye gukoranya ingabo, ko agomba gukoranya imigwi yitwaje ibigwanisho, harimwo umugwi wa FDLR, inyeshamba za FDLR zasize koze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Aho rero kuri ubu ngubu bivugwa ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kwifatanya n'izo nyeshamba za FDLR ngo bagomba gukurako ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda. Umukuru w'igihugu wenyene Varisito Ndayishimiye yarumvikanye avuga ko urubyiruko, urwaruka rwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ruboshe, asaba akangurira urubyiruko rwo mu bindi bihugu, cane cane igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Burundi n'ibindi bihugu vyari vyateraniye ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasabaga ko urwo ruvyiruko rugomba kuja hamwe kugira ngo ruje gutabara, ruje kubohora uruvyiruko rugenzi rwarwo rwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ko urwo ruvyiruko ruboshe. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero akaba avuga ko abo baboheye amaboko mu mugongo agomba kubatabara, atakundi kubatabara ni ukuja guteza kuyo intambara no gushigikira abitwaje ibigwanisho bagwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo ngo bikaboneka ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yijanditsemwo, yaciye yishiramwo, bishobora kuzokwega akarambaraye ngaha mu bihugu vy'akarere. Kuri ubu ngubu amakuru dufise, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye
akaba yemanga ko ubwo butegetsi bwo mu Rwanda ari ubutegetsi bw'abaja, ari ubutegetsi bw'abakoroni, kuko avuga ko igihugu c'u Burundi ciwe n'abenegihugu b'abarundi batazoba abaja b'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ngo b'igihugu ngo b'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame atwaye igihugu c'u Rwanda. Ivyo nivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyene ubwe aca yivugira, ashikiriza umwanya ku mwanya. Umutekano rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya kuvuga ko uhungabanywa n'abagwanyi, ni mu gihe yagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gicumbikiye gihaye indaro abasize bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bakaba baraciye bahungira mu Rwanda. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kandi adasiba kumvikana avuga ko abo bose bagwanya ubutegetsi bw'u Burundi, inyeshamba zigwanya ubwo butegetsi ngo zihawe indaro mu Rwanda, ngo kandi zikaba zifiseyo ibiro, zigahegwayo imyimenyerezo, imyitozo, ivyigwa vya gisirikari, ngo intererano zikomakomeye cane zitangwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yama yashikirije. Ivyo rero bikaboneka ko ari agasomborotso yipfuza ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko ivyo acagiriza biboneka ko ari ibinyoma, biboneka ko ari ibihimbano vy'ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, bivanye n'uko babuze ukungene babona Generali Major Godefroid Niyombare, bavuga ko yahungiye ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi ari we yasize agerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba rero kuri ubu ngubu ibintu biboneka ko bigoranye cane, ibintu vyo mu butegetsi bw'u Burundi n'umutekano wabwo ko birabandanya gukomera, birabandanya gufata indi ntera, biboneka ko bitoroshe kudadanura nk'uko amakuru agenda abishikiriza. Inyeshamba za FNL nazo zirabandanya kuvuga ko zigomba gutera zikagaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ibintu biboneka ko bagomba kugira ico bakoze kugira ngo ingwano imiduruvano, akaduruvayo kari ngaho mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi gace gakemuka. Iyo migwano rero y'izo nyeshamba za FNL zivuga ko zigiye kugaba ibitero umwanya n'umwanya, ngo ni ukugira bakure ko ubwo butegetsi bwa CNDD FDD, ubwo butegetsi bwateje akaduruvayo, buteza indyane, bwica abenegihugu, bugasambura, bugakiza bamwe, bukanyonya itunga ry'igihugu. Ivyo nivyo inyeshamba za FNL zaciye zitangaza. Bamwe rero bumvise iyo migwano n'urwo rusaku rw'amasase rwaciye rwumvikana ngaho mu kibira, bamwe batanguye kuvuga ko yoba ari FNL nyine yaba yarashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi. FNL ikaba igiye kugwanya nyine ubutegetsi bw'igihugu. Imiduga ya gisirikari yazindutse itwara abasirikari bashikirije, twabibabwiye ukungene abanyagihugu batanguye kugira ubwoba bukomakomeye cane, ni mu gihe kandi bari baraye ntibuca bivanye n'urwo rwamo rw'inkoho rwariko rurumvikana ngaho mw'ico kibira gihanamiye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, gitandukanye u Rwanda n'u Burundi mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Benshi bakaba batekewe n'icoba bivanye n'izo nyeshamba ivyo zaciye zitangaza.
za nyeshamba zirongowe na Generali Aloyize Nzabampema, akaba ari we atwaye ibiro bikuru vya gisirikari vy'uyo mugwi w'inyeshamba, umugwi witwaje ibigwanisho. Kugira ngo amakuru mwene nk'ayaza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kugano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, numuze mutangwe.